bajya wagenda gusoma no bajya wagenda gusoma gusomana nabo jenare tuvugana byata n'umwana ukuri mu mutwe we reka ivuge wewe gushinga kuri muntu wanuzeye we bari yani naguzi kuruni ibitambo byose nagiye ntanga kubwira ujya mwana kwaza komeze kungana kujya kubona genda kure byatanguye kuri Johe je kuvugana kajyaga ngwale kubera ko ujya muwale twaje kuganira na kugani ucumubita niko ikiyagiye dukorera inuze yawo kavuga ngo ntuhana bakobwa ngo ntubanisha amakofu ubahanisha amabizu jenare twabwo dukundane ariko mwa muri bumaze kuzamuganira none kuganira bitwaye iki senye kuganira bitwaye iki hama ugashuzura genduresha ubukobwa bwose ubonye ubukotora sinje uva ukagera ugashira kuri kamera wibaze ko jewe ndigikokorera atamutima ngira sisi zineza imbaraga zose nakoresheje umunsi wari ufise inda ya munye imbaraga nakoresheje urazizi neza nitanze unyatse unyakirize kubera iki unyakirize kofe kubera iki hari icyo nakwiciye nde ubwenge cyane buhagije ubwenge bwinshi nawe ivyo ukora byose ubishiramo ubwenge cyane n'ugwangana rero oya je singihangana nawe ano jewe singihangana nawe sivyo kuko ndafise namaze gufata decision n'umwanya ukora ivyo ushaka byose ntibindaba pe Okay, ndisure vraiment ndisure kugenda kunya witwara muri toilette bitwaye iki none si jewe ni jewe si wewe ni je ndabikora ntabwo ari we nta munsi nimwe ndaguhamagara ngo bambwiye ndamutware muri toilette ngire gute ndavyimenyera nofuma nkundana n'ufise ubu cyo kuvuga rero yuko maze gushika no kuri etape yo kumutwara kuri toilette none bitwaye iki none aso bitwaye yigandira bizi yuko muni akibona erega muni yabaye uko washatse kwaba nubwo yo kibona nta kintu na kimwe kizokwigera kiba nk'impisho kuri we kuko nimba washatse bigenda uko wari uzi ko muni azotegerezwa kumenya uko biko biragenda hose zarekana wiyino kimushatse nimba nakaroge urimo nyene bimera nk'ubigarukiriza gaho ko yisi no mukino je nawe utanguye ngerageza kugwanira umuryango wacu jewe stone nta karoge ndimo sivyo buri kintu cyose nagikoze uko niyumviriye nta karoge nta wandoze ndakomeye uganiriza ujya mu peti cyane mvuga ati rero nta muri bantu badakomeza kuganira nawe nyine uyu munsi birangiye uciye amazi nimba naguciye amazi ubifisemo uruhara kuko nawe we sivyo waragiye kure none washaka ariko kumvugisha sivyo kumvugisha yari kubireka cyangwa nje nari kureka kumuvugisha kuko navuga ati reka ngwanirire urugo rwanje ikintu udashaka sindakibandanya ariko wanyeretse ko bikunda ubwa mbere agiye gusomanira hari anye ubwa kabiri ivyo birahera ugenda gutunguzana mu magi uzi ko afise umugabo wetse ko je ndikijuju basi nofuma nkundera n'impumyi itabona mugabe mvuga ati afise urukundo arankunda aranyitayeho yongera ntizogenda kuresharesha ku makamera uko birigura bikora ujye yakureje kome nkona n'ubwenge we yakureje ubwenge ndabufise kandi kundesha nanje nkavyemera basi uyu utanyereka Max umviriza none umviriza biratandukanye we ntucagura bose uvanyako we ntucagura
ariko rero we ntucagura uretse kwanza Brimera ni icuki nicuki neje we ivyo Magi ni icuki hama shora kuna bakuru bavuga basi na mitende kweli yari yagerageje kunyubahiza none nkawo givema kajagative ndaka none je ivyo vyuki uri kurambwira ibintu ayiki nshaka kubimenya canke nivyuki veriza nivyuki kuri benye kuri benebo sivyo kuri kira muntu wese nawe nimba ari vyuki nico gituma ugenda uyerera bose uresha utagira bucagura na bureka ujya mu peti ndamutuburebure ujya mu peti ndamubitunganye neje ivyo bintu ayiki none nimba tacho bigutwaye rero wewe Jevyo birakinwa kubera kukunya no kunsuzuguza. Sigusuzuguza ko nawe wansuzuguje. Ugenda ukundana na Satani nimba nabaho ugenda reka gutwega wanuzewe. Wansuzuguje. Umviriza lenda ko umviriza magarare jewe. Kuma magarare jewe. Stone twubahane kandi ubu we nta bashufise bwo kunkoresha ushaka wewe. Rero nunda nabufise. Kukiriya gina nakubahiriza cyane kubera ko nagufata nk'umugore wanje kwa mame yanje nizarese ko maboko yanje ari yo gukuya umugore twubakaye imbere maze usha kuri etape yo kugenda guteretana kaje gatipe kimubi ubwo rero uri sense unoswe kandi no kwibaramwo nyene swe kandi kuma magaro go bizina ngo ari kira kunyenge mindi kuzimunona ushire ngaha anika nakagaruka gashira nakagaruka uragashira Stone twubahane kandi kindi naco rero nimba agiye kugutereta aguterete wenyene ureke kuzuranjanira umwana wanje muri bino biboro byawe by'ubuhinde urabizi neza yuko wewe ivyo wagiye gukora vyose wagiye kubikora witegerereje umwana wiyumviriye umwana muni ntabwo ndamujana kuri kamera wowe wanakoze n'amafuti ntabwo mutwara kuri kamera ni kubera ubuzi ko afise uwo bari kumwe ni kubera ubuzi ko ari uwo bari kumwe iyo ba wari kumwe nawe ivyo sukuru ubikora bona sindakwatsa makoro koresha umwanya araje muhira atora umwana wanje na reaction yawe nta n'ikintu na kimwe ugeze ugaragazamo nkaho umengo ubabajwe n'ibiri ko biraba yamugutwaye bizoroshe agusanzi wawe amane wagiye kumutora ndavyirenga ni wagiye kumutora none umuto yacigiye kingana gute igihe cyacu cyose nimba wari umubabaye ico gihe cyaje kubera iki we nimba wari umubabaye ico gihe cyose cyaje kubera iki wari heno baragenda kumutora nikizima muntu yama nkagenda kumutora jeje nyene we vyabaje kutavuze ati baramutwa umwana ntaco bimutwaye ntaranagenda kumutora ko wamenye ko ntaraja kumutora abantu ugenda kumutora cyangwa n'umuryango wawe ari kubona mu mukeneye gushaka kunyinamwe umushaka kunyinamwe bagukine hamasorisha ibiyahe kaza gahungu bagiye kumufutisha ko mu Stone wigize igiseke bamuyoza umwavu nta mpamvu yo guma uzana amajambo y'uburofa atagira nifatiro cyangwa atagira niyahereza sivyo uri mundi kundaganirirako kandi je nago turabizi neza iyo tuko twagara kuvyerekeye mu nyene ni muntu none yabaye yagize iki yabaye kumufutishako nawe urakonfirma urashaka nange ni muntu ko turaganira kandi nawe turabizi neza umuntu wari ndetse ko ndakubona twabanje nusoko nawe turakonfirma urakonfirma nyine ati ngo muntu abamuvutishe kandi uzi neza imbaraga zose nakoresheje umunsi wari ufise inda ya muntu imbaraga nakoresheje urazizi neza bajya wagenda gusoma no bajya wagenda gusoma gusomana nabo jenare tuvugana byata n'umwana ukuri mu mutwe we
reka ivuge wewe gushinga kuri muntu wanuzeye we bari yani ntabwo uzi kuntu ni ibitambo byose nagiye ntanga kubwira ujya mwana kwaza komeze kungana kujya kubona ngenda kure byatanguye kuri Johe je kuvugana kajyaga ngwale kubera ko ujya mwale twaje kuganira na kugigani ucumubita niko ikiyagiye dukorera inuze yawo ukavuga ngo ntuhana abakobwa ngo ntubahanisha amakofu ubahanisha amabizu general twabwo dukundane ariko mwaburi bimaze kuzabuganira none kuganira bitwaye iki senye kuganira bitwaye iki ugashuza uragenda uresha ubukobwa bwose ubonye ubukotora sinje uva ukagera ugashira kuri kamera wibaze ko jewe ndi gikokorera atamutima ngira sisi nyene ndikunda kuba so ninde kurasha n'ubundi bwo tuko tukomana ari umwana ko amenyana nyina ko ari n'uwa wabyumvise zega ndabubwira ikibazo kimwe abo yashinzwe kungera umuntu umuhungu era n'ikira kimwe ziba binambiriye yuko batara amaraso yawe icyingenzi nuko ari jewe Stone everyday hamagara Stone yafise ubwoba yo yishiriye yagize ikintu amamagara jewe Stone ivyo bintu navyo kuvuga ati nimba murashobora kuba atari n'umuhungu wanje byo wowe biragusha ugoromva ariko nugatumere nimba atari uwanje kujya kuntu watumye kujya kuntu watumye utuma rero niza basi kumwe umuntu ari waza kayuke mbako aje ndamubera papa byabaye kubera iki byabaye kubera ko twaryamanye ntabwo waje ubivuga ubose ni ubyasama kandi rero nimba rose baragutera indabari nije muna mwitayo kuva kiri mu nda gushikangana kujya kuhona saje naje biri bungire ku buryo bizaguhindura icerekezo ndikunda kubaza nyene kajya gaho bye kumumfutisha ko muntu kandi kunda kubaza nyene none wigize kumengana ubu niho hageze kumwe kumubabara ko niho ubona ko mubabaye umwana we nimba abona ko mubabara niho ari kumurinda ibi byose mugabo wowe ugenda wiyandarike udatagura abakecuru inkumi n'abaki abavyaye kangahe Gabye wana wajinga batangiye kunuka ati ngo jendi ngerageza kurwanira umuryango wawe izo nanse exactly byari ibiyinya ubwo rero mwatsinze mwabarofa sisi amaze kundana na yamu byatanguye ndabigwaye ya sisi jenda gweje amahoro yawe yose nta kintu kimwe ngiye kwita n'umwana ukuri mu mutwe we reka ivuge wewe gushinga kuri muntu wanuzeye we bari yani ntabwo uzi kuntu ni ibitambo byose nagiye ntanga kubwira ujya mwana kwaza komeze kungana kujya kubona ngenda kure ntabwo uzi ibitambo nakuze gise n'umunanga umwana w'umuhungu bakunda papa we kuta mama wiwe byose ni ibitambo natanze ibyo najagiye kumunda ayo heko bajya bose ugenda kukongoza kutatsa kuri beza byatanguye kuri Johe je kuvugana kajyaga ngwale bajya bagenda gusoma gusomana nabo general tuvugana byatanguye imbere bajya bagenda gusoma general twaravugana mbwa twavugana ibise twarakundana general kubera ko ujya mwale twaje kuganira na kugigani ucumubita niko ikiyagiye dukorera inuze yawo ukavuga ngo ntuhana abakobwa ngo ntubahanisha amakofu ubahanisha amabizu general twabwo dukundane ariko mwaburi bimaze kuzabuganira none kuganira bitwaye iki senye kuganira bitwaye iki ugashuza uragenda uresha ubukobwa bwose ubonye ubukotora sinje uva ukagera ugashira kuri kamera wibaze ko jewe ndi gikokorera atamutima ngira sisi ushaka bose goyani ngenda nkatoragu none siko bikora yani na mama giura musuzuguye none hari ico nawe nimba bamutoraguye akemera nameze nk'abandi nimba bamutoraguye akemera si nk'abandi ngo ndamusuzuguye utanaraba n'abagore b'abagenzi baba bose ujanyako na Brinera batakumashuriye uzubabaze sha bagukubise gaho uzubabaze je bankubita uzubabaze babonye nkayimbwa yaboneye kumugezi sha
jewe nkubita reka kunweza jewe none wa mukobwa uzubabaze canke uzurabe mukene kuzokubaka mwambwamwe namwe kugene mwanutse ngo ndiyimbwa yakunwenza ngo jewe nkubita bwo namakuru ufise sha